So mu minsi iheze haravuzwe amajambo ace nk'imyaka nk'ibiri canke itatu Endo Mike yarakiri ino biraca no kuri bifese biravuga ko Masterland yaroze bifese yaroze Endo Mike haraza n'ibintu vy'amajisho bimeze gute muri rusange muri iyo ngwano muri uko kuvuga muri ivyo bintu muri industry music y'Indondo. Ishaka nivuge ko bro yego kare kana mvuga ko ngo ni impuzu yigutijije ngo kice kibi kibazo ngo bro ngo ntuzokwambara impuzu yiwe byageze kuri urwo rwego bimeze gute muri rusange. Pese yatubwiye ko Masterland ari umurozi hari ahantu nga Masterland atokwicara yicaye abantu baca bagenda uragenda baze na Masterland ubundaza ari prêt kubikubwira nawe usanzwe ukoresha muri aba mangetengete numenya ati uyu muntu nawene arafise kime muri bino bintu. Je nakubwiye cyamire na mbere ari n'abantu baba barikujije mbabare iryo zina ntikinza kuvuga baba babikujije ngo washingwaje kumwana nje ngwaje kundogesha ngo mbaye ni je namwe yacegenda kurogesha ngo baransubiza ngo uburozi ubujisho ngo reshagira ikibazo ngo nabagira ukuboko jewe nabaye opéré amaso yanje baye opéré muri 2011 niyo bambaza amaso 2011 nayo maze umwaka umwe mu muziki Fizo Satubi Afro neza Emerson Pomf Dramati abantu bari benshi cyane gose ba Estanish ba ko batarakubwira ngo Masterland yabaroze kandi bose ari abantu twagitse bakwandigiye kirere bose benshi batinye no kuza kwiproduza iwanje cyangwa igenda baproduza vuga ati kwe usanga barahuye n'umuntu akababwira ati ugiyeyo umva je inayitanga boycott novuga kari contre promotion uko kundi n'umuntu ashaka kuvuga ati ije restaurant mukazokifunguramo batangishana Yes, welcome to Open Mic. My name is Patrick. Turi kumwe na Master Music. Ndakora mu kije Masterland. Jambo sana. Meze neza cyane. Informe, ndashima Imana meze bon. Bone warose ubukwavu nk'abandi. Dukwavu. Barabokorega buryo bukwavu bahaye ba visho. Babuhereje abaririmbyi bazohereza abandi baririmbyi muri rusange nimba bacu bigumiza ko rero si. Jewe natwiguriye ndoroye ivyo nihaye sindindira ko guhabwa ingabire kugira ngo ntangure umugambi wowe utangure kare bazabongeraho ahubwo nanje nzoha n'abandi aho ni sawa bazoba batararonka bibaza ico kintu. So uriko gukora indirimbo nziza cyane no munsi no mwaka uduteguriye gute hama ikindi naco bitutse ko turakubona mu masho ya 2023 cyane habuze iki bimeze gute muri rusange. Sante kuri indirimbo iyo mnuka ni amenwa twakunye na Shani Queen ariko bijanye n'amasho nibibaza ko ingingo nafashe hano umuziki burya ugizwe na byinshi c'est pas gusa kuja kuri stage burya rero n'ibindi bintu kuko ama stage bamwe baje ko kuva kera nanje nahuye kuri scène bwa mbere muri 2010 none nagiye kuri stage bwa mbere myaka iraza n'ibindi iraza manje ku stage ndakeneye ko no kwikintu ta level up agira icyo mpindura kubyo mba nkora kuko n'igihe ngenda nkana mu giteramo nkabona ati none gabasha ibintu bintu ari routine itegera ihinduka ari bya bindi nyene ari ya sound bize kwa kundi yari babantu kwa kuzani kwa gutamba kwa kundi yego indu imikono juu tuendelee amatusendele ni kwa kundi nyene matsa matara zimya bati fo kwa ikindi kintu gishasha ko jendi master kandi mva yo uri master ntushobora ku kureka karura abandi ntushobora kubandanya ugenda mu kigari kurikira namanibwira ko merita ibintu byiza yumva ndameta ibintu byiza ndamerita kuba ndi mu bintu nyene byiza kandi nanje numva ko ndi fier yavyo. Mu minsi iheze haravuzwe amajambo ace nk'imyaka nk'ibiri canke itatu Endo Mike yarakiri ino biraca no kuri bifese biravuga ko Masterland yaroze bifese yaroze Endo Mike haraza n'ibintu vy'amajisho bimeze gute muri rusange muri iyo ngwano muri uko kuvuga muri ivyo bintu muri industry music y'Indondo. Ishaka nivuge ko bro yego kare kana mvuga ko ngo ni impuzu yigutijije ngo kice kibi kibazo ngo bro ngo ntuzokwambara impuzu yiwe byageze kuri urwo rwego bimeze gute muri rusange.
hezima ko abo bantu ubuheje kuvuga ni tunzi two kwambara ni barebare nanje sindi muremure kandi singeze nambana n'abantu ntari byo ndakunda banashaka ivyo bintu ndafise igihe nuvuga ko ni nk'isose nabitse ahantu isose y'intama niyo sanga yaravuze urasizana kuko nanse kuvyose amaza nanse kuvyose amaza abafanizi banje nanse ko nabo abantu vyose amazi rifoko bashaka sabonye niga amajambo hari n'abandi bantu basiyungabira no kuvuga nabi yose usanga mu inyongabira nafise kuvuga ati jewe iyo mvuze ndaturira ariko jesi komeza iyo mvuze ndahezagira iyo mvuze ndarima ibintu vyiza iyo mvuze ndagerageza ururimi rwanje ko nzi ko rurema kuguma ndi muri positive ego umuntu ari optimistic nkirinda ibintu by'amasaga ataco afashije ariko ico no kubwira coco abantu benshi haba muri abuvuze n'abandi benshi n'abantu twakoranye cyane kandi ndazi ko mu makariyeri yabo uretse ko ico nafashijemo muri kariyeri zabo cyane bakiri mu ntango nasho nononyemo mu buzima bwanjye sinzi gukora ikintu kibi kuko ni ce principe yuko negerezwa kuri ino si kwimarira ibintu vyiza kuyubaka kuyambelisa kuyidekora kuyikingira niyo principe mfise niyo mission mfise kuri ino si umutwe wanje n'umutima wanje nta kibanza nakimwe mfise ngo gukora ikibi ariko rero gushika n'uno munsi baracabivuga umuntu haye bashinga ngo babaruze imyaka 4 mu muziki ariko uwo bavuga ko baroze niho naciye hari tumenyeje ko yatanga uwundi muntu ku kiganiro yakatanga avuga ati impamvu ivyo bintu biba ahubwo yaravuze ivyo bintu wa muntu acaramana ko wa muntu araduga no umuntu yarozwe gute je nakubwiye cyamire na mbere ari n'abantu baba barikujije mbabade iryo zina nticyonza kuvuga baba babikujije ngo washinga waje kumwana ngo waje kundogesha je namwe yacegenda kurogesha ngo baransubiza ngo uburozi ngo nisharegira ikibazo ngo nabagira ukuboko jewe nabaye opéré Masterland yabaye opéré muri 2011 niho bambaza amaso 2011 nayo maze umwaka umwe mu muziki kirese tuvuge umuji wanje donc Endo twari twani Ngozi twabanye Ngozi pani Ngozi mu by'imiziki kw'ishure niga kuri lycée Le Soleil du Savoir nawe niho yiga je niga nko mu 10 nawe yiga nko mu 7 nko hari nko muri za 2008 yo novuga ko kw'ishure hari imyaka za 2008 none namumenye Endo nibuka no kw'ishure turi mu bintu by'ama sport kina ma competition interscolaire ariko nta ico gira umuziki nso gawuje mu tutamenyanye nibaza kata hama muziki turawujamwo année 2010 11 je natanguye imbere muziki imbere yiwe turazinanye mu nyuma catangura mu nyuma za nk'umu producer n'indimbo ya mbere yawo yabaye hit song engineer koze Endo Mike no muji wanje ndamukunda ahantu hari big up kuri we indimbo yitwa Welcome to the Black Street Welcome to the Black Street ni indimbo yakunzwe cyane Ngozi iri ya timu yitwa amasuka iri muri style yitwa crunk nizo zari zigezweho ubu zageze zirahinduka ziba ama drill n'ibindi n'ama trap ariko iri kind yuko nje nikoze ndabahezagira iraba hit song novuga ko ariyo debut yabo muri carrière y'umuziki ivyo rero nibaza ko akona karenda kamenda guhaye kintu nishimira je mu buzima nagiye nakora kuri abo bantu bagiye barakuvuga yego umva oya barashaka jewe nka Endo nta byinshi numvise kuri we niyo mpamvu ni ikiganiro ngaha chef genda hari yego nta byinshi numvise no kuri we niyo mpamvu ni permise no kunamuvuga ko tu vois ariko nakubwiye akona karenda ndakwereka ko je mu buzima ico ngerageza no kuba imbuto nziza kandi sometimes arigiye murati ya mbuto nabiba mwivu riri sec
yarazanye ivyamwa umuntu yateye imbere umuntu yagize success muri career yiwe nico kintu niyo mission mfise niyo na target ya mbere Master Music ifise as a production house, you know. Ariko ivyo rero umva niyo mpamvu nk'ivyo byo ngo amaso je nagwaye amaso 2011 niyo ngiye operation niba ngiye operation ya mbere icyo gihe niba ndi muri ubuzima ndagiye kumusanga nkagiye kumenya hose ngo amaso umva nuko umva ntaho bihuriye ni ibintu by'abantu bivuga ibihuha guma bavuga ibihuha atashinga bifise umva umuntu agerageza creatinga script scenario akavuga ati reka ndondere ntemwa kakana kugira ngo abantu bavyemere bavyemere cyo nabereza n'ikimenyimenyi impamvu adakora amarori ni uko asanzwe go ijisho je ngo y'amaso nabaye opéré muri 2011 ngo y'amaso maze kuba opéré cyo nyinshi mu bihugu byinshi cyane ni ibintu mbayimwe jewe nyene n'umutima wanje n'umuryango wanje urumva niyo nandirinze ko ndabizana muri industry kuko navuga ati chacun mu buzima afise ama challenges wese mu buzima afise ama défis agenda arahura nayo ariko jewe nane ko nigenda bigana na excuse akazi nkora je amaso mwine ndakoresha no gusoma abantu bakomeye kuko ni umuntu yama kuri écran mwaka ntari kuri smartphone bari kuri smart computer bari ko nandika umva mwenye sose ndagerageza donc kubibamwo nka donc mi faiblesse zanje nkagerageza kuziranfosa nk'abaho mugabo rero ico kintu kavuga ikintu kiri important ikintu kiri tuvuga kiri terrible cyane kuko ino industry niyo challenge ya mbere nayo muri industry hariho ama challenge atandukanye kubura amafaranga yo kwinvesta mu byo dukora kubura donc ama appui ama ressources atandukanye hirya no hino mugabo izo je niziga zintira zinde mutima uhagaze kuko manzi jewe nk'umuntu umuhasura nk'umuntu donc manzi mbandi mu entrepreneur ndagerageza kuronderera solution ikibazo cyose mbura naco haba yine ayo ma besoin ayo ma gap amalakine nkura nayo muri donc mu byo ndi kumari ko d'entrepreneur ndagerageza kurondera inyishu ikibazo kiba gihari ko iyo mbonye hari ikibazo mvuga ati okay agwo ndose akaryo ko apporter une solution mfata mwanya muri nkabibosa ko nzanye inyishu yasha kibazo bari nka goal bari nk'igitsinda ariko rero iyo challenge y'abantu bafise akarimi kabi abantu bateranya umuntu ashaka kwicara ahantu kamara amasaha abiri kakuvuga ko ata proof nimwe hari ata evidence nimwe hari kandi ari kinyoma I swear to God ari kinyoma urumva nibaza ko byarantwumatije ku mutima byarantwumatije ku mutima ni intambara nabanyemwo igihe kirekire kandi hariho abantu bari faible iyo umubwiye ibintu ga Patrick comme que Patrick bijyanye Patrick amaze kuno hari abantu bari faible bafata ivyo nyine ati Fabrice barambwiye ko bazo kuno barambwiye akabana n'abandi bantu rero barashaka nk'abantu abaji banje tuba turi kumwe n'ubu mu projet yanje n'abantu bavuga ati twebwe ivyo majambo sibe dukorera ko umuntu tuzomujija uko tumubona uko yatwiretse nanda kwazi sivyo umuziki w'Urundi je wenda ndaburi wumva kuva 2011 maze guproduire aba artistes barenga igihumbi jewe nyine kuri donc amon actif na produire nko as a producer tuzi ko n'abarinzi sinzi ngene bangana igihugu cyose amakomine menshi baze kurindira abantu henshi ni gute umuntu umwe canke umwe dufate karongo ashobora kuvuga ko wamuroze wenyine mbega ko abantu barimba neza ari benshi mu gihugu kubera ko atabundi umuntu ashaka kuza ati nanje nafite témoignage by'ukuri ibintu byarabaye bari kuri hits imyaka kuva kera abari kuri hits uno munsi abafite amajwi meza gusumba kubera iki ushaka gufata umuntu umwe ukamuronga ari umwe mu gihugu kirimo baririmbyi barenga igihumbi dosizemo n'abandi kubera iki abandi
kubera iki utumvise ngo nararoze Big Fizzo Satubi Aririmba neza Emerson umva Dramati abantu bani benshi cyane gose ba Estanish ba umva ko batarakubwira ngo Masterland yabaroze kandi bose abantu twagitse bakora nigire kirere cyo ni kibazo umva gute umva ubuziganje ukora ku muntu canke umuntu umwe canke umuntu umwe n'igipande umva ivyo si cyakuvuga ko cyane ni wavuze ko azogira igihe ndabivuze ko uko bishoboka kuko gitwanda bivuze ko nuko umva muri media bagarutse ko hari n'abantu bambaje ngo ibyo bintu umva abantu benshi ntacyo bazi mugabo bishobora ko yacoca ari ba artiste benshi batinye no kuza kwiproduza iwanje canke igenda baproduza bavuga ati ko usanga barahuye n'umuntu akabagira ati ugiyeyo umva je inayitanga boycott novuga kari contre promotion uko kundi n'umuntu ashaka kuvuga ati ije restaurant mukaza kwifunguramo batangishana umva bije bitero mukaza kuvyivuzamwo kunuko uzocufa ntibakiza ba je niko ndabifata ni défi donc urana yo mu buzima mugabo nuvuga ko ni ikintu cankomerekeje canshize muri depression mu buryo budasanzwe umva asweya umva ariko je nk'umufighter ndazi navuye ruguru atakintu kinzanye nje ngagupambana tuvuye mu miryango ituduhanze amaso urumva sinaje ngago guslayinga ngo umva nimwe muvuga ati okay iki muvyo nagiye ndacamwe mu buzima ni gato muri byinshi nahuye navyo binini nushobora ati n'umusaraba ujenga mu nzira ariko ikintu kinama namanizera bro ni ikintu kimwe ukuri guca muzisiko ni gusha kandi kinyuma burya je ni mpamvu ndizera Imana iyo ndi mu bibazo mugati Imana ndizera Imana kuko ndazi ko Imana yonyene irakugira iraguhorera ikerekana ikavuga ati burya rero byose mwaciyemwo byari binyoma ukuri nuko so kuririmba sikuja kuri stage ego tuko tubaka empire pole pole silently turizira ko Imana idutije amagara ikadutije amahosusa kwiye bushobozi n'umugisha wayo dufite icyifuzo cyo guhindura byinshi muri kino gisata kubwacu kubw'igihugu cyacu n'abandi kana bazodukomoka ko nvuga ama generation future ego murakoze kumwenya wa ego abafans babe gado babe barasura following ama channels bikorwa biri hafi biko biraza I love you guys